yarimo aravuga rero kugira ati itunga ry'igihugu mu bisanzwe ico twumvikana ko riri muri barya nyene koko ntiyihenda itunga ry'igihugu rinini riri muri barya nyene ntiriri muri ba bakontable yirukana ntiriri muri ba bantu 10 na bangahe ngo nabacamanza ngo barya ibituriye gusumba abandi yirukana riri muri barya nyene adakorako ico kintu turacumvikanako rero mu kwishura ibyo bibazo novuga ahanini nti burya umwumvirije nsangamwo mu byavuga habuzemwo ico bita imbono y'ingene yorondera yogaruza amafaranga y'igihugu muti kubera iki kubera ko ahanini kugaruza amafaranga y'igihugu ntashobora kuyagaruza muri mwene burya buryo ntashobora kuvugira ngo wewe ndazi ko yafise ngo yazane ngo ahandi ho ngo uzobona ibishoboka hanyuma akavuga ati jewe ndafise uburyo bwanje ni bubiri ubwa mbere ati nzogira ifaranga rishasha ayo manoti yanyu abejobwe hanyuma icya kabiri akavuga ati nzoza gusaka iwanyu hanyuma ngo n'abadepite barabindekuriye ubwa mbere abadepite ntibabirekura mwene uko baraja mu nama mu kigobe bagafata ingingo ati umva rero arabamenyesheje ati amahera nene yahindura agacika jobwe ntaco muzo yakoresha urumva byo byerekana yuko nta vision afise yingena ashobora kugaruza amahera y'igihugu ivyo nico kintu ca mbere umuntu abonamwo icya kabiri umuntu ari bukuremwo ariko aragabisha abasuma ati muragabe ndaje buryo ugomba gutuza abasuma uravuga ngo uragabe ndaje nawe usanga yiteguye ari naco gituma yavuze ngo ndaje ngiye guhindura amahera nabo boca bagira iki jewe ndi muri kibanza cabo nshaka kubinyegeza noca ngana gufata ry'amanoti yose y'amakonteneri nkumbure ari hirya no hino atavugwa y'amahera y'amarundi bagaheza bakayahindura mu madolari canke mu manyaburaya ibyo byose amafaranga y'agaciro bakayabika kuko nubwo aje guhindura ifaranga ry'igihugu ifaranga ry'agaciro we ntarusha afise bwo kurihindura riguma rihari naco gituma rero ahejeje kubavunira akagohe ati ngiye kuza nimwimenye ninaza muna wacu gati uzosanga twiteguye icya gatatu abagize kwerekana iyo strategy yiwe ingene imeze ariko uyiravye ni strategy yo kuzana amahera cyangwa ni strategy yo kuyagumizayo burya je novuga ni strategy yo kuyagumizayo kubera iki kubera ko amaze kuyahindura amadovize amahera y'amarundi azoba cagumya kandi nibwo azoza gusaka ntazoyabona kuko amarundi abari menshi amadovize azoba ari na make azoyubakira cyangwa ntibayubakiye kose azobomora amazu azomenya ahari ni ukwihenda rero nkavuga nti nibaza ko hari uburyo bwo kubabwira ati nzoza ayo mahera acagumwa n'ibisuma leta nayo igume homba kuko ntizoronka amahera yayo mu nyuma rero mu gusozera novuga nti burya ivyo umukuru w'igihugu avuga ni nko kwitira akagohe barya basuma kugira ngo amahera aba yagumye no kuvuga we agume yerekana ko ari mwiza mu banyagihugu ko ariko arabavugira ariko kandi kuri ba basuma yerekane ko arimo arabavuga arimo arabakankamira mugabo kandi abereka ati yamara birashoboka ko muyagumya kazima mwumvise ingene nzobikora rero jewe nkavuga nti uburyo bwiza bwo kuzana amahera ya leta si ugukoma induru nka kurya si ugushabura nka kurya si ukwerekana ko akaze cyane akunda igihugu gusumba bose habe namba ni gukora ibikorwa atavuga